Portugal. Mama, shirakuri. Mirongo icyenda n'indwi n'ibice bitatu. DJ Racing FM. Ruben Diase! Umunyaportugal mu Barcelona. Imyaka 28. Metero imwe santimetero 87. Ibiro ni 83 yavukiye bitamadora muri Portugal. Pasi nziza mu ruturutu. Inyuma ya Mukomba n'uwo biteresheka kumbagaza. Ruben Diase yisanzuye. Rakora shot ruguru kw'iburyo. Robin Lofs yambara amababa. Arika mu kwegera hasi. Ruben Diase tereka mushuza muri 90. Man City kimwe Sunderland ubusa. Bamwita Ruben Santos Gatwarvez Diase. Lekuri kwaje lisize umunyu, lisize mayoneze papa, lili impande y'amafiriti y'ibiraya canke ibitoki bivana n'ivyo ushaka. Lekuri kompora, lekuri kwaju, lekuri toni ya indi batira cha gisagara cyo muri Ubuyapani. Sunderland raba hejuru y'umuvugaje ndasafu. Kipe barayisavuza kabisa. Sevura kabisa ko munota 30 narimo wonyene. Man City yerekanye ikintu yavuga ati mwazibiye reka dusamburira inyuma sasa. What a goal! Begi gitsina hano. Musore. Gorazo kabisa. Attention Ruben Diase n'ubundi. Asumpereza cyane. Joska Gvardiara! Goal! What a corner! Umupira uvuye muri corner utawuna Phil Foden. Awuduza neza mu birere. Urambambura duga. Joska Gvardiara. Umunyakroasi yavukiza Grabe. Imyaka 23. Metero imwe santimetero 50. Duga mu birere. Duga mu mutwe. Terakipira kwihede. Tereka mwizamu rya Robin Offse. N'ubundi Robin arahindukira asa nk'umupira wagarutse uvuye mu nshundura. Man City 2. Ikipe ya Pep Guardiola yagira Arsenal. Ibwira abaganaza atagahoti. Ati turadodora mu kibanza ca mbere nta mutatwugururira. Man City 2 Sunderland ubusa. Joska Gvardiara kabisa bwirisi yati tuvuka mu gihugu kimwe n'uwo bitaruka Madrid. Chome ku mutwe mwiza cyane, chome ku mutwe nkazantama za ruguru zagwana umunsi ukira bugaca. Pase nziza isize umunyu kuva umupira uvuye muri koronere w'umuvandimwe yitwa Phil Foden nimero 47 Premier League zingahe zirenga zine muvandimwe. Abwira abantu atabangeranya na Bukayo Saka kariya gakinyi gakina kadatwara ibikombe. Ati kugenda kinanki umumenyereza no wambere kwisi nyina muri equipe nziza muri Premier League mu myaka 10 heze. Abwira umunyezamu ati ntabwo witwa Robin Roof. Aturi rufingi ya indi imwe basasa bagomba bubake intuze. Zazindi bakoresha mu kubaka amazu. Itsinda bibiri kubusa, itsinda bibiri bya defenseur centrale. Equipe ya Sunderland igiye kuntamaza, agiye kunkoza isoni. Apo Zoti nyama equipe ni mwenayo. Buriya hano bugarira nkazira za Manchester United. Zirakina yani ma equipe yose yakinye. Zama yatakaje uravyumva? None ukazibona batakaje opportunity yo kuzihambya. Ariko Man City injiye muri match zikoze Aston Villa koza akazi. Iravuga ati ndaje.
tutegereza gukora hari urukato twara turirimba ati ndaje 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 uramunyise se just kuvagira mu kusiro gondi hene mayi nka data we ndaje Pepe uzuti Pepe niyo noba umva idi niyo noba mvuye mu itiro kumuvuga nabi sindi crochet neza uragenda agasigara attention what a pass what a goal mbega umusore mubaya rani sharki hindukiza agasore ka Sunderland tanga pasi nafise uko ndayisobanura Phil Foden ku mutwe aterekamwo Mama, shira kuri 97 n'ibice bitatu. DJ Racing FM. Phil Foden unamwanyongera w'imyaka 25 metero imwe santimetero 74 mbiro 64 ivy'igitsina utsinze jenda vyojeje mbega umusore wo mu Gasera mbega Ryan Sherky mbega nimero 10 mubaya mbega Rokitema y'umwaka mu Bwongereza no muri Man City what a pass ino niza pass twasuye bitaho zitarafamwo Ran Matichevski umufaransa w'imyaka 27 atumye twirengiza Phil Foden atsinze igitsina tura pass yiwe Ryan Sherky nimero 10 mu gikombe c'isi n'abatabaravunika mu gihugu c'Ubufaransa Ryan Sherky avanga mvanzemwe abakinyi Man City yagurishije n'abashaje bagiye Ryan Sherky areponda kuri condition zo gukina kwa Pepe Guardiola naheruka ipasi kuri Eden Hazard mu gihugu c'Ubwongereza iyi pasi nayiheruka ku minsi mike amaze mu Manchester United ngo byanse yarayitanga uwo bitangere Fabian Di Maria iyi pasi itanze amaguru atareha amakuru yovunika iyi pasi tanga abatekinisi n'abikebane bayitanga Man City ciyimaka ibwiye Arsenal ati ndaje bija bintu za Alonso yivanga aza yicange pe indese Alonso si kwa kabiri batero gatatu ari kwa gatatu sayine yewe amenye bukije we irabukirize Real ngwaho Man City raje Real ngwaho iyi City raje ushaka ntuze wugare iyo Santiago usigaza huzoge iraje mbega Ryan Sherky Matisi we aya meja pasi bayitwa gute iriya pasi bari ice cream bayita ice cream oya musore na mukure Man City 3 Sunderland ubusa